Ijambo umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura ashikirije abakristu ku munsi w'Imana wa gatanu wo mu Karema mu mwaka wa 2020 mu ntumbero yo kubahimiriza ngo birindikiza karanda ca coronavirus. Bakristu mwese dusangiye ukwemera n'umuryango nimugira amahoro ya Kristu. Kuri uyu munsi w'umukamugira gatanu wo mu Karema mbanje kubakeza ku bisabisho ku bikorwa by'urukundo no gutwigoro muri ko muragira muri uru rugendo turimwo rw'ikarema rudushikana ku ipasika y'umukama. Ngize iminsi nja mu maparuwasi atari make ku minsi y'Imana tugasengera hamwe ngahimbagwa no kubona ingene mushira kubute mu gusenga kandi gahimbagwa no kumva ko nka hose murushirizaho gutanga ya mashikanwa yo mwisengero muzi ko ahakuru yagenewe aboro. Nimubandanye gutyo murushirizeho mbere kuko uwo twatoranye gukurikira aragahambaye kuko ari wenyene ubuzima. Inkuru nziza y'uyu munsi yo muri Yohani ikigabane ca 11 irasubira kutumara amazinda mu kwemera kwacu mu kutwereka ingene Yezu yashoboye gusubiza ubuzima Lazaro kandi ngo hari haheze iminsi ine yose yarapfuye. Abayahudi bibaza ko iminsi 3 iheze umuntu apfuye aba yamaze gusanguka urupfu rukaba rumuheranye. Nico gituma batubwira ko Kristo yazutse ku munsi ugira gatatu kuko we urupfu rutashobora kumutsinda. Aha naho batubwiye ko Lazaro yari amaze iminsi ine yose yarapfuye. Bagomvye kutwumvisha ko Yezu Kristo ari Imana mushobora vyose isubiza ubuzima n'urupfu rwagira ngo rwaraheranye. Niturushirizeho rero kumwemera no kumukurikira kuko ari wenyene intsinzi y'ubuzima. Bakristo nguko mugize iminsi muvyumva iyi karema y'uyu mwaka yahuriranye nuko hari kiza c'ingwara bita coronavirus cabaye karanda kw'isi yose catanguriye mu Bushinwa. N'ibihugu vyahora vyibaza ko bishoboye vyose birahayibona ko Imana ariyo nkuru. Tugira Imana tweho kubera imvo nyinshi twagumye twemera ko Imana ariyo nkuru kuko ari iragirira ku mangi gacura kandi ikagucira icanzo aho umwansi yagucira icobo. Ivyo mugabo ntibikigere bitwibagiza ko Imana ifashwa kandi ko n'Imana igira himaniye. Nico gituma no muri iki kiza ca coronavirus mu kubasaba ko mwokomera muri uko kwemera ko Imana ariyo iguma ari ndavye inkuru yacu, ndabasavye kandi ngo mugume mwitwararika kugira inyifato yerekana ko mwemera ko n'Imana ifashwa. Ni muri iyo ntumbero nkengurukiye amaparuwasi n'imibano yose yamaze gufata nkama ingingo abayobozi b'igihugu cacu bamaze gufata zerekeye hakuru ukugira isuku no kwirinda kwanduzanya. Kwirinda kwanduzanya turanabitumwa na rwa rukundo rwa Kristo rudusaba kwitwararika no gukingira ubuzima bw'abandi nk'uko tubigirira ubuzima bwacu. Kubera izo mvo zose mu kurindira izindi ngingo zofatwa kamwungere mukuru wanyu wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura nshimye kubatomorera muri iri jambo inyifata ibereye mu masengero yacu nk'uko narimaze kubituma n'umunwa kugira ngo hose bikurikizwe kumwe kubw'ineza yacu twese. Icambere abakristo mwese kubw'urukundo mufitaniye no kubw'umwitwarariko wuko uwanduye atokwanduza uwundi nimwirinde kuramukanya mukoranako. Muramukanye gusa mu majambo canke mu gukiriza ikiganza kakujya dusanzwe tubigira iyo turi kure na kure. Nanone murabizi igikuru n'urukundo tubigirana. Ica kabiri mu bibanza byose muhuriramwo ku masengero canke ku nyubakwa z'inama ni haba amazi n'isabuni yabigenewe kandi abakristu bose canke abaje mu nama bakarabe neza imbere y'ukwinjira bongere babigire mu gihe cyo gusohoka.
ubwa gatatu, mu kwicara mu isengero canke mu nzu y'inama, aho hose bishoboka nimwirinde kwicara mwegeranye rwose, kuko bishobora kuba intandaro yo kwanduzanya. Ubwa kane, mu gihe c'ukuninahaza isakramento ry'ikigongwe, abasaseredoti nibatondeke neza ba Kristu, bareke kwegerana no kwegera uwuramukiwe kwirega, ku buryo akabanga k'iryo sakramento kaguma kubahirijwe, uwirega n'uwiregesha nabo ntibegerane cane. Ubwa gatanu, mu nkuka y'imisa, muri ca gihe gitegekanijwe co guhana amahoro, umusaseredoti nasimbe rirya jambo ryo gutumirira aba Kristu guhana amahoro, kuko na liturujia yacu isanzwe bitegekanya gutyo mu bihe bimwe bimwe. Ica gatandatu, mu gihe co gusangira, abasangizi bose nibabanze gukaraba neza n'isabuni, babone kuza gufasha umusaseredoti kugaburira igihugu c'Imana umubiri wa Kristu. Uwusanzwe agwaye inkorora n'ibindi bisa n'ivyo nabangire ntakora ubwo butumwa uyo munsi. Icindwe kandi arico ca nyuma, abakristu bose baja gusangira bashitse imbere y'umusangizi, baba bahagarara canke abapfukama, nibaramvura amaboko, batega iminwe, bakirira umukama mu minwe. Vyongeye muri iki gihe cose hazoba hakiriho akakaranda ka coronavirus, ugusangira mu gutega ururimi birahagaritswe. Hari uwugombye kubigira nibamwibutse atega iminwe, uno nawe naca bigamburuka nk'uko nyene bibereye umukristu yiteguriye kwakira Kristu. Bakristu nkunda, aho ngize iminsi ngendera narabonye ko izo ngingo nka zose mwari mumaze gutangura kuzishira mu ngiro. Ndasubiriye kubakeza nongera ndabakengurukira. Ndabasavye mugabo ngo ntimudebukirwe. Iyo nyifata ibereye muyikurikize no mu mibano yanyu ya misi yose, kandi muyigishe n'abandi. Mugabo rero hejuru ya vyose, mwemere kandi mwizigire Imana y'umukiza wacu. Maze muri uko kwemera, mubandanye musabira abamaze gufatwa ngo batore mitende ku bubasha bw'umukama. Musabira abamaze guhitanwa n'ico kiza ngo Imana ibakiriwayo. Musabire abo ico kiza casize mu maganya ngo bareme. Musabire abaganga badatinyirira ubuzima bwabo mu kwitwararika abagwaye ngo Imana ibakingire. Musabe kandi mushimitse ngo Imana imurikire ubwenge bw'abahinga mu byo kuvura, batore n'ingoga urucanco n'imiti ikinga kandi gakiza ako karanda. Bakristu, nsozere ndabipfuriza mwese kuzogira Pasika nziza, nk'uko Pawulo mweranda bidusaba mu ikete ryiwe rya mbere yandikiye Abanyakorenti mu kigabane ca 5, muze muyihimbazanye wa mwambiro mushasha w'urukundo n'inda